Menya impamvu abasirikare batemerewe gutunga passeport ordinaire. Nimba hariho inkuru iherutse kuvugisha benshi, niyavuga ko ata musirikare yemerewe kurondera canke gutunga passeport ku gatwe kiwe. Eka ngo n'uwoba yitunze abwirizwa kuba yayisubije hatarenze itariki 10 ruhuhuma umwaka wa 2026. Benshi barerekanye akababaro ko ngo ari akarenganyo ko umusirikare nawe afise uburenganzira bw'umwana w'igihugu uwo ari we wese. None mu vy'ukuri n'akarenganya habe na gato n'ibishobisho by'abasivili. Uku niko umukukuruki yahoze mu ntwazangabo z'igisirikare cy'u Burundi yatwishuye aho twamubaza ku ngingo iherutse gufatwa n'abategetsi ba gisirikare. Ati mbe boba bazi ko umusirikare atanarekuriwe kurongora umugore atari umurundi kare? Iyi ntwazangabo ishimangira ko mbere abasirikare ubwabo barabwa n'irya ngingo baza amategeko bari barenze ko mu gutunga passeport ordinaire. General Bde Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi we ati nta musoda arekuriwe kurenga imbibe adahawe uruhusha n'umutwara. Ngo guheba igisirikare uko ubishatse ahubwo birahanwa n'amategeko agenga ubutungane hamwe n'aya gisirikare. Ariko ibi ntibisigura ko umusirikare yimiriwe kujabuka imbibe. Oya, no mwikete umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yanditse kuri iyo ngingo yatomoye ko urupapuro rw'inzira umusoda yemerewe iyo bibaye ngombwa ko asohoka igihugu ari passeport de service. Iyi ayisabirwa n'inzego za gisirikare zibijejwe kandi ayironswa no ku buntu. Yamara General Prime Niyongabo yavuze ko hari igihe umusirikare akenera passeport ordinaire mu mvo zidasanzwe zituma asohoka igihugu agiye mu vyiwe. Muri ico gihe ngo abanza kubisabira uruhusha, hama za nzego zibijejwe zibonye ko bikwiriye nizo zimusabira mu gipolisi kijeje kuzitanga arico PAF.